tuzosubira kubona. Amen. Yesu ashimwe cyane. Dusome amajambo y'Imana aza kuturongora, tuza kuvuga ko bitandukanye. Dutangurire mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere, umurongo w'9 tugeze ku wa 14. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere, umurongo w'9 kugeza 14. Barishimye. Aravuga ngo amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo. Bagihanze amaso mu ijuru akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu. Niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uko Yesu abakuwemo akaduzwa mu ijuru, azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Tuvuge amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Reka nsubire mu inkuru nziza. Jewe numva dusangira ubutumwa bwiza bwo kuduga mu ijuru kwa Yesu. Haleluya. Amaze kuvuga atyo, nasubire mu murongo w'8 kugira mwumve na bikeya. Ariko muzohabwa ubushobozi mwe muyera niyabazako, izoba ivyabo navyo kunshingira intahe Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo. Haleluya. Bagihanze amaso mu ijuru akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uyo Yesu abakuwemo akaduzwa mu ijuru, uyo Yesu azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Amen. Buno basubira Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayoni uri hafi Yerusalemu, nk'urugendo rwemewe kugendwa ku isabato. Bashitseyo barurira baja mu nzu yo hejuru aho bari basembereye ari Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Barutolomayo na Matayo na Yakobo mwene Alufayo na Simoni Zerote na Yuda mwene Yakobo. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Amen. Abantu basezewe, babwiwe, babibonye, babitahuye ngo bama bagaruka bahura n'umutima uhuye, bahora basenga kuko bamenye ibyo barindiriye. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Amen. Bibiliya tubwira ngo uko uwo munsi urushirizaho kwegereza, namwe murushirizeho gukoranira hamwe. Uwo munsi rero niwo hano uvugwa, munsi w'ukuduga kwa Yesu. Hano mu Gifaransa herekana ngo haje abantu baboneka nk'abantu bambaye ibyera, babwira ba bantu bagenzi babo, bagabo b'i Galilaya, bantu b'i Galilaya, ni kubera iki mugumye muhagaze muraba hejuru? Bishoboka cyane ko
bari bafise amakenga atandukanye mu mitima yabo, kumbure bibaza bati birahava garuka, kugira ngo ikintu agira twereke aca agaruka nk'uko yari yaje kubana natwe. Hari nyuma y'uko Yesu yabambwe agapfa agahabwa akazuka, hari mu minsi Yesu ariko aragenda yiyereka intumwa, wari umunsi wa nyuma wo kubiyereka. Imana ihabwe icubahiro cyane. Uko kwiyerekana yakugize inshuro nyinshi kugira ngo by'ukuri bashire amakenga, bamenye ko yazutse mu bapfuye, kandi ari wa wundi nyene bazi, kandi ngo baramubona. Yabwiye Toma ati zana urutoki rwawe ukoze hano mu kiganza, zana n'urundi ukoze hano, zana n'urushi rwawe ikiganza cawe ugikoze mu rubavu rwanje, wumve inkovu yica umuntu acumiswe, ubimenye yuko biri bambe Toma we, ubimenye yuko ndi muzima. Haleluya. Rero muri uko kwerekana ko Yesu ari muzima kandi ko yatsinze, yari yamaze kwakira iyindi shusho, yari akiri umuntu w'inyama n'amaraso. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Yari akiri umuntu w'inyama n'amaraso, ariko yari umuntu yambaye ishusho yindi, ishusho idapfa. Yesu ntagipfa. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tuvuze no kuja mu ijuru, abantu benshi babyumva ruto, n'amakuru bakirira kure, nk'uko watanguye bitubwiwe. Hariho abariko baramesa, hariho abantu baronse akaryo kuja kuramukanya, hariho abantu baciye baronka akaryo ko kuryama cyane no kuja mu mirima yabo, kubera nta byinshi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo namba ukwizera Yesu kwacu kurangirira hano, turabatindi gusumba abasigaye bose. Turye hanyuma twikire, niko mubiko bino havuga. Kandi bisaba ko Kristo atakazutse mu bapfuye. Ubuze turye twirire, nazo dufise tuvuga, unywe twirire hanyuma twikire. Nta makuru meza dufise. Habandanya havuga ngo ariko noneho yarazutse kandi ni muzima. Ubu twongera ko ngo kandi yarasubiye mu bwiza bwiwe. Ntabwo mukunda munezerererwe, ushime ko yatsinze. Wikore mugabo ko ureka ibintu by'imijinya, komera amashyi Imana iryohererwe. Abandi bose baronse ibyiza batsinze barabakeza. Komera amashyi Yesu yatsinze akabigaragaza. Umunezero, ubuzigurundu, umucunguzi wanjye ni muzima. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro cyane. Asangwa abapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka, ariko asangwa Kristo atazutse, kwizera kwanyu n'ubw'ubusa, uracyari mu byaha byanyu. Kandi asangwa bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo barayobweye. Asangwa muri ubu bugingo bwonyene ariho twizigirira Kristo, turusha abandi bantu bose kuba bagowe. Ariko none Kristo yarazutse mu bapfuye, niwe yashurije abasinziriye, kuko nk'uko urupfu rwazanywe n'umuntu, no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu, nuko Adamu yandukije bose gupfa, niko muri Kristo bose bazohindurwa bazima. Ariko umuntu wese mu mwanya wiwe, Kristo niwe mushuzo, maze abakristo
bazobonerwa bazuke aho azozira. Imana ihabwe icubahiro. Kete rya mbere ry'Abikorinto gasomye kuva ku 16:23. Murongo wa 24 uvuga ngo iherezo rizoca rishika aho azoshikiriza Imana ubwami, niyo data wa twese, niyamara gukuraho ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose. Imana ihabwe icubahiro cyane. Kuko guhangama azokwama ahangamye gushitsa aho azoshirira abansi biwe bose munsi y'ibirenge vyiwe. Urupfu niwe shira munsi y'ibirenge vyiwe, ariko kwivuga iti ahawe kuganza byose, biraboneka yuko yamuhaye kuganza byose itabiharurwamo. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 19 n'uwa 23 niyo narondera. Kete rya mbere ry'Abikorinto 15 umurongo wa 19 n'uwa 23. Nayisomye rero. Umurongo wa 19 uvuga uti asangwa muri ubu bugingo bwonyene ariho twizigirira Kristo, turusha abandi bantu bose kuba bagowe. Kwizera Yesu agize indwara mugabo atazokujana mu ijuru. Kwizera Yesu ashobora kuha amahera mugabo atazokujana mu ijuru. Ashobora kuha amahoro mugabo atazokujana mu ijuru. Kwizera Yesu yo gutsindira abansi mugabo atazokujana mu ijuru. Ibyo Bibiliya ivuga n'ibindi. Bibiliya ivuga ngo wowe uri umugorwa gusumba abandi bantu bose. Kandi atavuga ngo ariko noneho siko bimeze. Imana ishimwe cyane. Ntitumwizera ukwizera kubigarukira hano, tumwizera ukwizera kutuvana mu isi ukatujyana aho ab'isi batabona, mu bwami bw'Imana Data wa twese. Twakire bene ubwo buzima mu izina rya Yesu. Biroroshe gusuzuma yuko wizera iby'ibihe bya kazoza k'ubuzima budashira. Biroroshe kubisuzuma. Alo, Yesu ashimwe. Reka ndabibutse twarigeze kubiganira. Ntabwo nazoza mu ijuru baca abona ngo wakorokeyeyo ngo ewe nanje wendo banzanye ukume nanje ngiye ngo nanje kumbe narije mu ijuru. No. Siko bizogeye. Biroroshe kubimenya tugiye mu ijuru. Ni ingwano wirirwa mukayizindukira mukayiryamaho kugira ntange na kimwe gukura mu buntu bw'Imana bukujyana mu ijuru. Abariko baraca rero murabizi. Barikomera amashyi ku bariko baracayo, barikomera amashyi bonyene. Hariho abo bimbiriye nabo bavyakire ko nayo mashara bagora gukoma. Hariho n'abayakoma nk'abarwaye mu ntoki, ariko nta cizigiro dufise kiruta ico. Ni ingwano wirirwamo. Alo, uranka kuba uwo wahora uri kugira ngo utakaze ijuru. Haleluya. Uremera abandi bagatunga wowe ugakena kugira ngo utakaze ijuru. Abahitsi b'ukwizera mu Baheburayo 11 ijambo ry'Imana ritwereka ingene abo bahitsi barwanye cyane ngo kandi babona igihugu kiri imbere bagiyemo. Iyo baba barifuje gusubira mu cyo bavuyemo baba bararonse akaryo. Iyo bari kuba bafise umwete ujya gukora ibyaha n'abandi nabo barabishoboye. Imibiri abandi bakoresha natwe turayifise, ubwenge bakoresha natwe turabufise, inzara bashonje natwe turayisonza, amagomba bagira natwe turayagira,
impwemu bakenera guhumeka, inzira bacamo ngo bagire iturire natwe turazibona, ururimi bakoresha mu kuvuga ibintu bitari byo natwe turarufise, ariko hari igituma tutabigira uko, ngo nuko hari ikindi gihugu barabona ngo hari ikindi gihugu kirusha ico kuba ciza, ngo bakakirorera bihanganye. Barizuri hafi ya ico gihugu uriko urakibona, ndagusavye dusenge tukibona kandi tugihahamye. Bantu b'Imana, kwiyanduza n'ukwishushanya biragwiriye. Kubona ivyo bidibamiye mu vyaha nawe ugaca ushaka kumera nkabo biragwiriye. Gushaka gufata ibintu nk'uko babifata biragwiriye. Ariko ntiwashira amaso ku vy'ibihe bidashira, ivy'ubugingo budashira Yesu Kristo yaturondereye, uzosanga ntibukuka, uzosanga ubaho ukundi abandi bariko barabaho batabaye, abanyabyaha batabaye, abadafite iryo sezerano. Ntimushobora kubaho co kimwe, imitima yanyu ishobora kugira intego zimwe. Ese ashimwe. Aha rero ntihaba umuyuda cyangwa umugiriki, umugabo cyangwa umugore, pasitori cyangwa uwagize ibyejo. Aha ntihaba barangiza ibi cyangwa baramvuze. Aha ntihaba banyime cyangwa bamaye. Aha ntihaba ngo naka ngo nabishoboye cyangwa ntabishoboye. Ugwana ku giti chawe, kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Amen. Nico gituma Loti abana n'abasambanyi basambana abagabo ku bagabo, wewe yarahahagaze ngo bikama bimubabaza mu mutima. Nico gituma Nowa ugiye ciyo ngo abantu bose bari mu kugabitanya, wewe yarahahagaze aranka kubibamo. Imana iramushima. Kandi ba Nowa barashobora kuba ba Nowa uyu munsi. Imana ihabwe icubahiro cane. Aleluya. Yesu yadusezeye neza muri ubu buryo bw'uko imbere hariho amajambo yandi yari yavutse twifuza gusangira no kwakira. Yesu ashimwe cane. Aleluya. Imbere gatoya kwaduga dusome muri Mariko igice ca 15. Murantunga igice ca 16 mu rwa 15. Tugeze ku murongo wa 18. Aleluya. Turaza kubandanya mu mwanya dushikane ku 19, ariko reka tubanze dusoma ayo majambo. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu yereka abigishwa bamwe, arababarira ati mugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko uwutizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka ku bizera n'ibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimi nsha, bazofata inzoka, niba n'ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya,
bazorambika ibiganza ku barwaye bakire. Imana ishimwe cyane. Dusome no muri Luka 10:19. Mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo n'ubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose, kandi nta kintu kizogira icyo kibagira na gatoya. Ariko ntimunezerwe n'uko izo mpwemu zibumvira, yamara munezerwe n'uko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Rero Yesu ariko arikebanura, ariko arasezera abigishwa biwe, yamaze iyo minsi yose ariko arabaganiriza, yasozerereye muri bene ibinyeni. Imana ishimwe. Hano rero turabona ko yasozereye ariko arabarangira icyo bagiye gusigara barakora. Imana ishimwe cyane. Ariko arabarangira uwo bagiye gusigara bari. Ibintu bibiri, icyo bagiye gusigara barakora, uwo bagiye gusigara bari. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Ndaza kubivuga ko mu mwanya rero ubwo nagira ngo tubibandanirize no mu buryo buvuga ngo mbega nibiki twotahura mu kuduga kwa Yesu mu ijuru, muri ascension. Nshaka gutondagura utuntu twinshi dushika 10 ubwo duce tuvuga kuri kimwe. Muri uku kuduga kwa Yesu ndashaka tubyumve twitwongera umunezero. Aleluya. Imana ishimwe. Turumva icyambere kivuga ngo ijuru ririho. None yagiye hehe? Yagiye mu ijuru. Ijuru ririho. Nigeze haciye imyaka nari mushasha mu gakiza, nigeze kuganira n'umunyokuru umwe w'umubanyi aho mvuka. Hanyuma ndamubwira byo kwitegura kuja mu ijuru. Hanyuma acarambwiye ngo vuga mwana, iryo juru muvuga riri hehe? Uko nyene yashimize. Mubu wewe uvuga ko ijuru riri hehe? Ariko haraza iterambere ry'amatelefone aya ugendana. Hanyuma yari afise umwana ari hanze, ndamubaza amenyo, we kera wariyumvira ko uhagarara ngaha ukavugana n'umuntu ari mu bihugu byawe? Inyishu urabyumva ko atibuka kwishura. Hanyuma ndamubarira nti ivyo byavuye mu bwenge bw'abantu, ariko abantu baragishitse. None Imana yabaremye niyo itobifise ikindi kintu yokora ko utarabona. Ko yabivuze izobikora. Niba ubu tutahabona tuzohabona tugiye. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ivyo vyiyumviro ni uko yabiseruye. Yari umunyokuru n'ubari akunda utuyoga. Rumva bishoboka ko gushwashwanuka ariko kwamuteye kubivuga. Bwariho abantu baba bicaye no ngaha, baba bariko baranyumviriza ubunyene by'ukuri by'ijuru, bavuga nk'ibintu vyo kwihumuriza cyane kubera nyene arivyo bavuga, kandi bakaba badafise ko babihaririza rwose. Baca baririmba ya ndirimbo yambwira ngo dupfe ukuvyemera nta bihari birimo. Yo abadashaje ntayo muzi. Ese adufashe cyane. Ubwo yari indirimbo baririmba isengero nasengera, dupfe ukuvyemera nta bihari birimo. Sivyo ijambo ry'Imana ritubwira riti mwemu wawe azobana nawe, azobutsa ibyo navuze, abahishurire n'ibingira bibi. Haleluya. Imana ishimwe cyane.
noneho Yesu rero mu kuduga kwiwe ameze nk'uwabishize ahabona. Murabona iyo ngiyi abandi bagenda bamanuka, je ngiwe nduga hariho ijuru. Amen. Abadafuhira Yesu kubona yaragiye mu ijuru tumukomere amashyi tunezerewe rwose. Haleluya. Some mu Baheburayo turabe uko kuduga kwiwe gupfana iki na twebwe, uko kuhinjira kwiwe mu ijuru bipfana iki na twebwe. Ni uwuhe munezero twe tubifisemo? Ni iyihe nyungu twebwe tubifisemo? Dusome mu Baheburayo 6 kugeza ku 20. Abaheburayo 6:13 kugeza ku 20. Twebwe ntidupfa yuko ubyemera, oya si ugupfayo. Imana yaratumaze amakenga, kandi n'uno munsi ndakwifurije Imana ikumara amakenga. Ni ubushobozi bwayo kubikora. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Uzobaho unezerewe kandi uruhutse. Haleluya. Haravuga ngo amasezerano y'Imana atera ibyizigiro. Hamwe Imana yasezeranira Aburahamu isezerano, kuko atawe yogira indahiro ayiruta, yarirahiye iti eka no kuguha umugisha nzoguha, kandi no kukugwiza nzokugwiza. Nibyo niko byamubereye amaze kwihangana. Ndakwifurije kwihangana. Amen. Amaze kwihangana ahabwa ibyasezeranywe. Mwe muyera ndagusabye bane natwe usambure ibyiyumviro bitakuvaho, kugira ngo dushire imitima yacu ku ijambo ryawe. Ndabisabye mu izina ryawe ngera Yesu Kristo. Amen. Murongo wa 16. Kuko abantu bagira indahiro ubaruta, no mu mpari zabo zose indahiro irengeje ikaba ariyo iziheraheza. Nicyo cyatumye Imana, kuko igomba kurushiriza kwereka abaragwa b'ibyasezeranye ingene imigabo yayo idahinduka, ishira hagati indahiro kuba umuhuza, kugira ngo bibiri bidahinduka, ibyo Imana itabasha kubesheramo biduheshe kurema cyane twebwe abashitse mu buhungiro, nibwo kubangiriza ibyizigiro byashyizwe imbere yacu. Ibyo byizigiro tubifise nk'igiziri ku mutima kigumye gikomeye cinjira hirya y'igihuzu ikingiriye ahera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atwitangiye imbere, amaze guhinduka umuherezi mukuru ibihe bidashira mu buryo bwa Melikisedeki. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Haleluya. Witonze uri wenyine urafata aya majambo uyasome wiyaguye. Kandi ijambo ry'Imana ritwereka ngo bwa bundi kutuga mu ijuru kwa Yesu yatugiriye nk'integuza. Jewe rero hari aho bisi ubwiye yuko uje hano mbere ukaza unakaze cyane, ukavuga ko uje gutegura kuko perezida havaza, uje nk'integuza utegura urabe bene yashika yinjira muri portail yo hepfo, yo hagati, yo haruguru. Uje kuraba ko intebe bayimushiriye heza, uje kuraba yumva ata bintu nyene biza kukumaramaza ashitse, uje kuraba ko azovuga neza aza umukuru w'igihugu nyakubahwa aturongoye, ukambwira ko nicyo kikuzanye, kandi ko mbere waje indwi zibiri imbere kugira ngo nimba azogendera ino sengero, nimba aracafuye tuhasige uhoze. Je no gutahura kubera ubwira ze arakaze arakomeye no kumva zukuri. Mugabo jewe nawe turi bande ngo Yesu
atubwire nk'integuza mu ijuru. Jewe nawe turi bande ngo Yesu agende mu ijuru kuba atagiye kwicara, mugabo agiye gutegura aho tuzoshikira. Umukuru w'igihugu turabyumva, jewe nawe aho nyine mu ijuru bakabiha icyubahiro kuzojayo, bakabiha agaciro kuzojayo, bakitunganya bakitegura. Oh, aleluya! Kandi hamwe icyubahiro. Utamenya ibyo ntibitangaje bikumbagaje mu byaha nk'abantu. Utamenya ibyo ntibitangaje wiganiye nk'abantu. Utamenya ibyo ntibitangaje wirongeye iminsi n'ino y'ibyaha n'indi kugororoka. Utamenya ibyo ntibitangaje ukujije ibyo ukabibuza n'akadiplome, ukabiguza n'akazi keza, ukabiguza n'umugore, ukabiguza n'umugabo. Bitangaje ariko wabimenye, wohera umugabo, wohera diplome, wohera akazi, wohera abana, wohera byose. Ayo mashuri agoye gukora. Urabona bakuvugira abana, bakuvugira umugabo, bakuvugira diplome, bakuvugira amabara, bakuvugira inzu. Babakoze u Rwanda. Ariko jenda singitima ndabivuga kabwoba, banje ndabakunda kandi cyane. Kubera bamwe ndababwira ubutumwa bwiza n'ababyaye, ariko ndababwira ubutumwa bwiza n'ababyaye ku mubiri wanjye. Ndabakunda rero gusumba abantu. Nibaza mbere ko ndabakunda gusumba se. Ibyo nibaza. Nshobora kuba nihenda. Ariko ibyo biharuro nibyo mfise. Bamwe ndababwira ubutumwa twahuye gutya, mugabo bo ndababwira ubutumwa bavuye mu nda yawe. Ndabakunda rero. Sinopfa kubahera. Ubwabo bwa Yesu nobahera. Izi ni amakuru. Ega ntibaca bataka, aca bafata neza gusumba. Yesu ni igitangaza. Utamenya ibintu nibyo bitwica. Utamenya ibintu nibyo bitwica. Imana twakurikiye ni Imana nziza. Si Imana yaje kuduhoza, ni Imana yaje kudukiza. Amen. Ibyo juru wateguriwe, uragaheba byose ku bwayo. Uragaheba kopa, uragaheba kopine, uragaheba bwabuhera. Elo, uragaheba bwabuhera bwo ku ruhande utari. Hariho ayazoca mu nzira agushikiriye, agaciye ku ruhande mubi ukorotse hasi umenga urimba araterera. We nturimba, uri umwana w'Imana. Uwaduteguriye ariko aradutegurira hano yavuze ati sinzobasiga nk'imfubyi, nzobana namwe, nzobana. Hari aho twiyoberwa tugaca tubaho uko tutari kubaho. Mwene data ashinze nayo Bujumbura, ingene Imana yamukijije uburyo bufite bwo mu kazi, aca bigereranya bijya tukurondera aho ugahakura bagutumye ku kazi
ukaja ku bisikito aharira cyane ngo bakugabanye, mugabo mu nyuma bakugirire facture ihwanye nayo uza kwerekana ku kazi, mugabo ayo yandi akatiri wawe nabigenzi byacu. Abantu barahari babigira gutyo woye sanga kiza kona amagogo ntibutinde bw'ibwinuranura. Ashinze intahe rero avuga ngo yabigereranije ngo n'imbwa igenda birahunahuna igira ngo mbega hari icyo bahakura aho yigukiriza rero kironka igiceri kimwe cy'ifaranga, nayo iba iyo mbwa iba yigukiriza rero bakoronka ikigufa na gito bataye. Ariko Imana ishimwe abana mu rugo baragaburirwa ku meza. Hari n'ubwo butumwa rero yuko Yesu ngo yaranarahiye Imana ibyo twasoma, jure, aleluya, yararahiye, amen, ngo kugira ngo bibiri bidahinduka biduheshe kurema cyane ibiki isezerano n'indahiro, amen. Nashimye yararahiye n'ukuri ibyo sezerano jewe nzobishitsa. Iyo tangu ibisezerano n'Aburahamu, hanyuma noneho Yesu twabisomewe, Yesu aravuga ngo n'ukuri ndabibabwiye ayo mazu yaba atariyo sinari kubibabarira, ariko kuko ariyo ndabibabwiye ngiye kubategurira ahandi kugira ngo nzoba bariho namwe. Reka tuzature aho nzoba bariho namwe. Asanga atamwe n'uko yateye ibyo twisi dufise, aho nzoba bariho namwe zakiriye ubigenda. Haleluya. Tunyaruzi cya kabiri tugiye kuba ijuru biriho. Cya kabiri Yesu yaratsinze isi n'urupfu. Ndabari hagati hejuru. Ubundi isi irafise pesanteur, isi irafise ingene ugize ngo urasimba yo yikigukwega ukayigarukako. Barabitwigishije mu ishuri abahaciye mwese murabizi. Akagataka duhagazeho naho uri mu gihugu cya hehe uduze karagukwega umaha, kubera muri wewe harimwo ibihwanye n'iyo sumari. Nk'uko isumari wavuye mu ivu uzosubira mu ivu, urumva umaha. Ese adufashe cyane. Ibyo nyine barabitwigishije, nicyo gituma n'ubu naho twoharira niwo mvuga mushikarya. Ubwo bushobozi ni bwinshi kugira ngo ubu nyine garuka, ariko Yesu yagiye baraho. Rero mubindi cyane sinzi ko yagiye nk'uku kw'igisitatu, sinzi ko yagiye atambuka, sinzi ko yagurutse, ariko icyo bikora yaragiye. N'indi magambo wasiwe, ijambo ryawe riraheze, ndaguhagaze hejuru, ndakurengeye. Nicyo gituma yagiye kutubwira muri Yohana 13:3 ati mw'isi muri n'amarufu ndabizi muradungika amanura, ariko nimuhumure jewe naranesheje. Aleluya. Nimuhumure jewe narazaje ingene bimeze. Uwo rero yamesheje aratuneshereza. Wakwiye kunesherezwa na Yesu. Urupfu ntiruzosubira kumugumya, ntibyakunze ko rumugumya, ntiruzosubira no kumukoraho.
ivyo bintu biraryoha. Vyararyoheye gusanga abantu batemera Yesu bemera kameme ko azogaruka. Narigeze kubwira ubutumwa bwiza umwe muri barya bavuga ko Yesu ari intumwa mu vyinshi. Ashambira kandi uwo Yesu uza muravuga mubeshe azogaruka muzokabona. Candamubaza uremera ko azogaruka? Nabimva nkangutse. Uremera ko azogaruka? Ngwego ngo turavyemera wazoza pe? None turavyemera neza ngo azoza abanza bahane mwebwe muvuga ko yabaho. Satani ni mubi frere. Ndatangurira ngaho ndamubarira ukubambwa kwiwe. Mugabo ndamubwira none uwo wemera ko azogaruka wewe umva adakaze fatira aho honyene umwizeye. Aleluya. None hari uwundi murumva abantu azogaruka ni Mariya aragahezagirwa yarakoze gukoreshwa n'Imana ariko ntazogaruka. Ninde azogaruka? Migurumi. Ninde azogaruka? Brana. Ninde azogaruka? Haleluya. Yesu wenyene azogaruka. Tumukomere amashyi. Ibyo byonyine n'ishingiro ry'ubutumwa bwiza. Ego basi ndakwemereye pfa kuvuga ko ari umuvugishwa nk'abandi. Mugabo ko ari bazogaruka none tugume tuvuga batazogaruka kandi ari uzogaruka. Turabihuriza ko ari we wenyine yavutse hatabaye umugabo. Bose barabyemera ibyo. Turabihuriza wenyine kandi ko ari we wenyine azogaruka. None ibyo bibiri ntibikwiye kugira ngo umenye uwo wizera uwo ari we. Hitamo neza, hitamo Yesu, nayo Satani we ntumubeshi. Imana ikomerwe amashyi. Amen. Yesu azogaruka. Gatatu yasubiye mu bwiza bwiwe. Iri jambo rikomeye yari yavuze ati yo muwamukunda mwari kuryoherwa ko ngira ngende kuko ntagenda ntibuzoronga umwiza. Gusubira mu bwiza bwiwe biratubwira ngo ntakiri wa wundi basunuza, ntakiri wa wundi bafatisha amaboko, ntakiri wa wundi batora bagakubita. Bibiliya iratubwira ngo ntitukimumenya ku by'umubiri, ngo namwe ntidushaka kubamenya ku by'umubiri, dushaka kubamenya ku by'umutima. Rero Yesu ntakimenyekana nk'umuhungu wa Naka yavukiye i Betelehemu. Ubu Yesu icyo afise azwi ko kandi ukwiye kumwizerako ni uko ari Imana yigize umuntu igasubira mu bwiza bwayo. Haleluya. Yasubiye mu bwiza bwiwe afise ububasha bwose. Matayo rero 28:18 yaciye avuga ati jewe nahawe ububasha bwose, nimugende mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Ngo nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. N'ibyo bitubwira ngo Yesu yarasubiye mu bwiza bwiwe. Mu Bifilipi haratubwira ngo ntiyaravye ko kuringanira n'Imana, ngo naho yari asanganye ishusho y'Imana, ntiyaravye ko kuringanira n'Imana ari ikintu c'ukumira, yisiga ubusa, yisiga ubusa, acigusa n'abantu. Ibyo yarabikoze byarabaye, ariko ubu ico gikorwa cyahindutse nk'ikindi. Ni umuherezi mukuru mu bwiza bw'Imana Data wa twese, umuherezi
aduherereza ari aho aherereza nyene ahera h'Imana. Yesu yasubiye mu bwiza bwiwe. Akomegwa amashyi kandi cyane. Amen. Uyu munsi yari umwagazi w'intama ukwiye kubagwa ikimazi. Umwagazi rero ubagwa n'umuherezi. Ariko ibyo byose, ayo mahore yose, ibyo byose yarabaye ikimazi, yarabaye impongano y'ibyaha byacu. Ariko ubu yasubiye mu bwiza bwiwe, abereye icubahiro n'ukwizerwa. Shakani yatweretse ko ashoboye byose. Amen. Akataraboneka kwabonetse iwe, ntawe urabipima ya kabiri. Hariho murabipi, ntawe urabipima. Muvuga w'itumwa umwe yatwigishije ikigo cy'ijambo ry'Imana ariko kuri video. Yatubwiye ingene yagiye kuvuga ubutumwa bwiza ahantu muri Aziya basenga ibigirwamana. Haca haza abanyamareba bamwereka ingene ivyo bintu ariko aravuga bya Yesu, uwo Yesu wumva adakaze, mugabo yuko bobo bakaze, imana zabo zikaze, wewe iyo mana yiwe idakaze. Baca baza n'ingoma ngo bakore, bagatamba izo ngoma zaba ibintu ariko ndababwira, bakaja hejuru bakavuga mu kirere bagatambirayo, bagaca buruka bakawubwira bati twereke nawe mana yawe. Iyo ubiri yose n'ibintu byabaye, acara ababwira ati musubire cyane, adasenga Yesu, baca bakoroka bakurike tutarasengera bakire. Kandi bicarira baragira ngo n'intambwe baraduka ngo bagira bakubita umuhenge mu kirere, baratambirayo. Ntibyakunze ko bateba baravunagura, bakorotse mu buryo badakorowe na bwa bushobozi bwabo bwabaduga, bakororwa n'ubundi bushobozi hasi. Induru bazuba bacaka ati ngera nanjye ndaberekeye amana. Yami Yesu nibaguguruke mu izina ryawe ryera, imvune zikiri bikomere bigire, ubwo nyine baca barakira, baca barubama. Bamenya ko nanone ibyabaye hahandi kwa Mose ari kwa Farawo, ibyabaye kwa Eliya mu gasozi k'i Karumeli biracari ibyo. Nani komerwa amashyi cyane. Nanadusenga n'Imana nyamana, ndagutaye Israeli bayibonye, ndagutabaye mu byago bikomeye. Nanadusenga n'Imana nyamana, ndagutabaye mu rwobo rw'intambwe. Amen. Gatanu ni nacyo tuza guhagarara. Ni twebwe Yesu yasigiye icyo yarari n'icyo yari afise. Ni twebwe Yesu yasigiye icyo yarari n'icyo yari afise. Barengane rero kubera turaza kuhagaruka. Gatandatu yatweretse kandi iya sansiyo, turabona ngo natwe tuzoja mu ijuru. Haleluya. Turi mu rukurikirane rw'ibyo Yesu yavuze. N'ukuduga kwiwe ni ikimenyetso cy'ibyo yavuze ko ari iby'ukuri tutarabona, kuko navyo yarabivuze ko azoduga.
Imana ishimwe cyane. Rero babwiye ati none ko mutangajwe n'ibyo, mutangajwe n'ibyo bizoca ibiki nimwabona umwana w'umuntu asubiye mu bwiza bwiwe. Kuko muratangazwa n'utwo dutangaza two nimwabona asubiye mu bwiza bwiwe naho muzoca mugira gute? Yari yarabivuze. Ibyo rero biratwereka ko n'ibindi yavuze ni iby'ukuri, natwe tuzoja mw'ijuru. Indwi, ibyo Yesu yari gukora ari umuntu yarabirangije. Ibyasaba ko aba umuntu yarabirangije. Ibyasaba ko Yesu yigira umuntu yarabisozeye. Baca bamubona atagira umuntu nk'uko turabana. Muri asanso tubona Yesu atagira umuntu nk'uko twe turi, ko bijyagize bitwopira. Kandi tumubona agiye kubaho twe tutaba. Rero iyo babwira ati jewe yonja mwebwe ntimuri bumurikire ubu, baca barabazanya ngo none agira ate? Aho hantu avuga agira ate? Hanavuga ko tutomumurikira. Yesu adufashe cyane. Mugabo turabona n'ibyo ngo imyanya yiwe igihe ciwe cyo kuba umuntu carangiranye na asanso. Yesu nuko amuronderere mu bantu, kiretse ubumwizeye agakoreshwa nawe. Imana ihabwe icubahiro cyane. Icumu ntihari mu gutuga kwa Yesu duhishurirwa ko bwa bundi koko Yesu si uw'ino mw'isi. Yaramaze igihe ababwira iby'ubwami bw'Imana, ababwira ati nje mukate wamanutse uvuye mu ijuru. Mwemera tumuhe icubahiro. Wewe dusigurira Bibiliya tumuhe icubahiro mwemuyera. Haleluya. Wadusigurira Bibiliya. Amen. Yari yaravuze ati jewe ndi wa mukate wamanutse uvuye mu ijuru. Umuntu wese awurya ntazosonza namba, kandi uwinywa kuri jewe ntazosubira kugira inyota. Ni jewe mukate wamanutse uvuye mu ijuru. Urazi ingene bamubariye? Aje kugira ngo uwuryako ntazogira inzara. Bibananiye kumva icyo ariko aravuga. Uwunywako ntazogira inyota. Bibananiye kumva icyo ariko aravuga. Baca bavuga ngo iryo jambo riradutsitaye. Ngo baca baridohora. Baravuga bati uyu si umuhungu wa Mariya na Yosefu bashiki biwe? Ntibabiye n'undi tubazi n'ubazi wabo bene wabo ntitubazi ntibabana nawe. Uyu ni gute avuga ngo tumuryeko? Alo, ndakwifurije gutahura ijambo ry'Imana. Nyakirira uvuge amende niko ubikeneye kandi urabikeneye ko bituma waje ngaho. Ndakwifurije gutahura ijambo ry'Imana. Haleluya. Muri uko kumubona ari umuntu bibaza ko ari uwo ngaha, ni umuhungu wa Mariya, ni umuhungu wo kwa Yosefu. Abo bavukana turabazi, bashikiriwe turabazi, banazi ko ari uwo ngaha. Mugihe igihe Yesu ageze ku jiwe abaraberetse ngo mwakuye kumbona hano, ubundi si uwo ngaha, iwanje ni hanini. Ndi wa mukate wamanutse. Haleluya. Turashaka guha icubahiro Yesu twiyumvira ivyo bintu. Erega nta wundi ameze gutya. Twomwubaha by'ukuri naho ibibazo vyoba bitwankiye, naho amahirwe yoba atwankiye, umugisha watubanye mwinshi, umubabaro watubanye mwinshi, twokomeza tukamwubaha arahambaye. Amen. Ndabaha inkuru y'ingene Yesu abereye kubaha. Ubu
twogira umuntu wakaza hano, umuntu wa mbere yakoze indege. Nawe benshi tutaranayihonyoramo, turayibona tukayubaha, tukumva kwikaze, tukavuga tutose umushitsi kandi ni bene data. Rero uyu mushitsi uronse niwe wa mbere yaronse ubwenge bwo gukora indege, arashitse. Hariho abantu bohaguruka atababwiye ngo haguruka mu mwakire. Protokole ngaho yokora igatigita, none tumwicarikane, ariko yakoze indege gusa. Umunyacubahiro turiko turavuga ni Yesu uwaduze atagira indege. Uwerekanye ngo sinduwo ngaha, aha gusa nageneye kuko ndabishaka ko naho naremye, ariko ubundi ipare yanje ntiri ngaha, kirimba canje ntikiri hano. Tubiryohererwe kuko yaba ngaha isi yomufasha uko ishaka, mugabo kuko atari uwo ngaha nzomusenga ntabara isi yanjye. Ese umunezero w'ijambo ngo data wa twese wo mw'ijuru, ndakakuzesha, ndavuga nti mpamagaye ikiruta rwose uwo umwami wawe rero ntabikiriye. Alo, ntaba muri maison blanche muri Amerika, umwami wawe aba mw'ijuru. Umunezero wawe. Haleluya. Iki cyenda muri ascension kandi turumvamo ngo naho hano turabashitsi, kumbe turafise iwacu. Haleluya. Bibiliya tubwira ko hano turi ingenzi, turabashitsi n'akavantara, des étrangers et des visiteurs. Mwebwe abari muri Kristo Yesu turi ingenzi, turabashitsi, turakavantara. Biramaze gushikira bake ugasanga umuhajiji yavuka ntahazi, niyo ngendo ngo ashike kw'itongo avukamo ahagarare ku karimbi karyo kugira ati burya iwacu naha. Hariho abantu bashikiye n'ibyago bisa gutya, yavukiye abamuvyaye batakarira iyo batakariye, ntazi iwabo wa se ntazi iwabo wa nyina, yibereho ntazi se wabo ntazi nyina, barahari bashikiwe n'ivyo vyabo. Muhuye muzi umuyayate, uzi umukunde, umugumbire, umubwire umugenzi, mube muvukane, kuko biraruhisha. Muganga ndakubwira ngo twebwe rero siko bimeze. Turafise iyo twaje tuva, turafise ahantu hitwa iwacu. Yesu yabitweretse nuko gutaha kwiwe atubwira ati ngiye kubategurira iwanyu aho uzoba. Batubwiye inkuru y'igihugu cyitwa nta nyungu. Umuntu yagiye muri ico gihugu, ashitse ku mupaka handitse ngo kaze mu gihugu nta nyungu. Hanyuma irawewe yavuga ati niko cyitwa nyene, yinjiyemo cyari igihugu gisa neza, kirimo ibintu bitandukanye vyiza. Kuko aragiyeyo ararima, arunguka, aravyara, arondera umugore, aravyara, aragura amatongo, arubaka amazu. Hanyuma kimwe ico gihugu baravuga bati umuntu wese atari uwo muri iki gihugu nasubire iwabo. Ivyo vyama biba
ibihugu bigasubiza inyuma batavuga ngaho abo bahise mugende, cyane cyane iyo hageze amatora abantu hari igihe babigira, reka ndabireke ndabivuga ko byinshi ntanazi neza. Mugabo bageze kuba bwati buri wese atarongaho nange kuba wa muntu ati ngurira itongo kurumva turagiye, ngurira nino nzu kurumva hano tugira tuhava, madamu itegure, bana itegure, imiduga tuyigendemo, mbara ubwato tutware. Baragenda bashyize ku mupaka ngo basohoke, cyangwa bati biti yego twarabivuze, ariko none uyo mugore ni wanyu, niwo muri iki gihugu, usubizeyo. Abo bana wabyaranye nande, n'uyo mugore wabyariye muri iki gihugu, subizayo. Ayo marero wayakurereye he muri iki gihugu, subizayo. Izo mbuto wazikuye muri iki gihugu, subizayo. Igihugu cyitwa nta nyungu, genda uko. Bibiliya ivuga neza ngo napfuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzosubira mu nda y'isi ataco njanye. Iyi si bitebe bitebuye tuzoyivamo. Mana dufashe cyane. Aha hantu si iwacu. Uraza amahera yari kugira akamaro, nayo yari kuzararungika iwabo akiri muri ntanyo. Witegure mesi bishura yawe, sinazamuye ijwi ryanje hejuru, menyeshe iby'ibihe, afashe n'umwanya ndamuhamagara, mumenyeshe iby'isarura, ubwiza ubwami ko byegereje, witegure mesi bishura byawe. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi bazibagira hano ni mu gihugu cyitwa nta nyungu. Nicyo gituma dukora byose tuziritse umutima ku gihugu cyacu. Ndabigusabye nk'umwunge, ndabigusabye zirika umutima ku bizobera mu ijuru. Imana iguhezagire. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo asangwa mwaratanye na Kristo, mushire imitima ku biri hejuru iyo Kristo ari, ntimwishire ku biri mu isi. Mushire imitima ku biri hejuru iyo Kristo ari, ntimwishire ku biri mu isi. Isi irashirana n'ibyayo, mwebwe batizera bagahora, mwebwe muri kwizera bagahoraho, kandi umunsi urazoreshwaho n'ukwizera. Imana ikorerwa mu kigozi.
rivuga ngo azogaruka nuko rero tutegura. Mani bahezagire, Imana ishimwe. Ubwete rya mbere rya Petero risomye rwose riteka itukutuka n'ubwiteguye kugaruka kwa Yesu. Ubwete rya mbere rya Petero gatatu. Yesu ashimwe cyane. Aratubaza ngo mbega rero tubyifatemo gute ko tureretse ijuru risha n'isi? Tubyifatemo gute? Agaca hatwigisha ingene dukwiye kubyifatamo. Imana ishimwe. Muri ibyo dukwiye kubyifatamo, nagira rero tugaruke kuri iki cya gatanu tugisengere, aricyo dusengere. Ni iki? Icyo Yesu n'icyo ariko arakora yarabidusigiye. Aleluya. Yesu yari mu isi nk'umwana w'Imana, kandi Yesu yari mu isi nk'umugororotsi. Aleluya. Umwana w'Imana, umugororotsi. We kandi yari mu isi nk'utabara abari mu isi. Ubwo ndabitonda ngo ushobora guturambika wewe. Umwana w'Imana, umugororotsi, utabara abari mu isi. Aleluya. Imana ishimwe. Rero ijambo ry'Imana twasomye handi muri Mariko ryatweretse riti nimugende mubwire abaremyi bose ubutumwa bwiza. Aleluya. Hanyuma kandi mubigishe, uwizera akabatizwa azokizwa. Aleluya. Azorokoka. Mu ihonero ririko riraza azoricika. Mu kanda kariko karaza azogacika. Aleluya. Genda mubabwire uzokwizera. Genda mubabwire inkuru nziza ko natsinze urupfu. Genda mubabwire inkuru nziza ko kwihana no guharirwa ibyaha byabonetse. Genda mubibabwire kandi uzokwizera azokira. Amen. Aleluya. Manishimwe. Niwakire mission ya Yesu. Amen. Haleluya. Negeze gukorera ishyirahamwe ndariserukira. Yoyo ni ONG international, ndayiserukira mu ONG lokale. Mu mashyirahamwe avukiye hano mu Burundi akorera hano. Je nkajyayo n'umuserukizi w'iryo shyirahamwe. Ni mpuzamahanga cyane riva mu mahanga, mpuzamahanga. Ndiyo nakorana n'abo bantu ibikorwa bakwiye gukora, ubwo nkabakorera cyane nkabaha icyo ryashyirahamwe rikuru rifise ryo bamarira. Yesu ashimwe cyane. Twebwe twari ababayeri babo, twabaha amahera yo gukora icyo gikorwa, ariko igikorwa abo bari lokale bakora, iryo shyirahamwe risanzwe ryo ngaha ryakora. Dufate nk'akarorero muri Badeke ishyirahamwe rihajya muri Katolika hajya kandi rirakora ibintu bitari bike. N'akarorero kandi n'ibyo narakoreye. Uri kurakora ni ukuvuga ngo Badeke yaba yemeranije n'iryo shyirahamwe kw'icyo gikorwa mugira mu gikora. Wewe rero jewe n'abandiyo muserukira gusa iryo shyirahamwe kandi muhagarariye iryo shyirahamwe riri muri Badeke. N'akarorero. Yesu ashimwe cyane. Riraho rikora ibyo iryo shyirahamwe rikuru ryari gukora, ubwo ribifashijwemo n'umwe yahaserutse. Nibaza ko ariko dushobora kuba umuhuza hagati y'umuntu n'Imana, kandi nibaza ko ariko dushobora guserukira isi, abandi guserukira Imana mu isi. Aleluya. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Hamwe muri ayo mashyirahamwe nagendamo
barigeze kunyihenda baragomba kumpemba ko amafaranga yose akora icyo gikorwa yacaca muri iryo shirahamwe. hanyuma bageze kumpemba bashaka kumpemba nk'umwe mu bakozi babo, bazaniyeho sinya naranse gusinya. jewe ndaza yo mpembwa bo bibaza yuko bagira banje mu byahuye. urakamenya iyo wumva mwana w'Imana. nari ndaratse ayo mpembwa, nari mfise kontra y'iwanje itabitswe muri iryo shirahamwe ryo ngaha, ibitswe muri iryo shirahamwe rinini ririho amahera, ritanga amahera. hanyuma bazaniye ngo sinye ntora amahera. mana yanje narumiwe ndayahaba, ndabwira ngo yawe nuko wanse kuyatora yawe ayo mahera si ayiwanyu. yatore basi hanyuma uzobikufu yawe nta kibazo yaguha. ndazi wowe, ndazi wowe nkorera, ndazi wandungitse. ivyari bigoye naciye ntora telefone. alo bampaye sinyira amahera angana gutya. yarakaze abo bantu sindabumva, sinumva igituma ariko baragira ibyo. amanyange yabo ntuyatora. iwacu baradushimikira, niba dufitaniye kontra mbe muratahura ico ndiko ndavuga. haleluya. urumva ico turiko turavuga, ivyo nabaye ngo vyararenganye, ntibihitanye birarengana. ni nk'ibikombe vy'izahabu bovuga kuko watsinze umupira, birarengana. ariko ivyo turimo ntibihera, n'ivy'ibihe bidashira. amen. alo uwo yesu yaraye, uwo yaguhaye kuba mwiza, byose ariko arakora ibyo yaguhaye gukora mwiza. twasomye ngo ehe ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'ubwo kunesha ubushobozi bwa wa mubi bwose. nagira se w'ishengero ry'Imana mugakire. ni izina ndabona batugije ibiganza murakoze, n'abakunye amashi murakoze. mu mpunzi ya Kristo ibiganza tubyakira. ehe ndabahaye ububasha, iryo ni ijambo ry'ubutabesha yesu itse. ehe ndabahaye ububasha ni ijambo rya yesu, nanjye ndabivuze mu izina ry'Imana. ati ehe ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'ubwo kunesha ubushobozi bwa wa mubi bwose. tsinda nesha n'izina rya yesu uruhande rukomeko. ndakomye ndashikamye, ibyiringiro byanje biri muri we. icyo yavuze ntivuguruza, uvuze kuzatinda amanywa n'ijoro. amen. siko turicwa no kutagira ububasha. ibyaha biradutera kubera kubura ububasha. ubwo bubasha buri ubwoko bwinshi. ibyago biriko biradutera kubera kubura ububasha. muri nka sanse reka twakire ububasha bwa yesu. munkundire si kubagora, wiyumvirije muri wewe wumva ubwo bubasha ubukeneye. turabukeneye. uri ku meza iserere bwakira izina izina. haleluya. ese ashimwe. ikindi ibimenyetso bikurikira bizeye. basoma bazosimba
abadayimoni mu izina ryawe, bazovuga indirisha, bazofata inzoka na kizobagira, bazonywa ibyica ntacyo bizobagira na gatoya. Uwo mugisha n'ubuhezagiro reka abantu benshi bawugeneye kino gihe. Ndamaze kumva abantu bashikiwe n'ibibazo, jewe uburorero bubi buranyigisha ibintu byiza. Ndamaze kumva abantu bashikiwe n'ibibazo ngo ababyeyi bababwiye ijambo ribi. Ubu rero ngenda rikoraho nabi, acavuga ati niko mama yambwiye, niko papa yamvuze. Muri Yesu uretse yuko umuvumo utagira aho ufatiye ugafata, n'igihe wari kumva isa aho ufatiye, hariho umuhezagiro ukuwe mu buntu bw'Imana no mu mbabazi wagiriwe kugira ngo umuhindurire ubuzima. Imana ishimwe. Rero uwo muhezagiro mu yo twahawe harimwo uzonywa ibyica ntacyo bizokugira. Kandi havuga ngo na gatoya ntacyo bizokugira na gato. Tuzi ukwizera kwawe. Ndashimira Imana ituherekeza mu ntambuko zawe. Ntutangure kwiraba uwo uri wewe, ndaba Yesu wawe wakira uwo mugisha. Dusangira amajambo nk'abasenga, icambere nabwe cya gatanu turiko turahagarara, turiko turasenga. Kandi icyo wakira ngo urakironka. Ese ashimwe cyane. Muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha. Subiremo, muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha idegembya. Ikigoye no kumenya ukuri. Rero niwaha mutima wawe ukuri ugatsinda ibinyoma, ubwo kuri kuraguha kwidegembya, wakira ubutumwa bwiza. Ntacyo bwizobagira na gatoya. Ikindi kimenyetso ngo bazorambika ibiganza ku barwaye bakire. Amen. Rero ijambo twasoma ryavuze riti munezerwe ko mwe mumvise ibumba. Umurongo wa 20 muri Luka 10 twahasoma. Munezerwe ko mwe mumvise ibumba. Ivyo ntibiba arivyo, niba arivyo bimera nk'aho umenga biba ibihambaye. Hariho ibikomeye gusumba ivyo. Ivyo bintu bikomeye gusumba ivyo ni uko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Nikomerwa amashyi cyane. Haleluya. Rero niko amazina yanyu yandikwa mu ijuru, muharungwa mu mazoba mu ijuru. Ibyo bindi mugenewe muri mu isi, ibyo bizategerezwa kubana namwe. Ndashaka gukura jewe mugakiza, ndashaka gukura mu kwizera, ndashaka gufata ijambo ry'Imana nk'uko riri, ndashaka kubuhunguka icyo ijambo ry'Imana rivuga. Yesu ahabwa icubahiro nawe abikuye. Urabikeneye. Ikikujwe n'imyuka mibi myinshi. Hari ibintu bibera muri ino si tubayemo. Vuze ino si tubayemo, simvuze muri Tanzania, naho hari. Simvuze mu Rwanda, simvuze muri Kongo, simvuze muri Afrika yose, naho hari. Ndatuvuze muri ino si tubayemo, ndabira hafi yawe. Ibintu biriko biraba hafi yacu, ushobora kuvuga uti ni gute isi kiri
ni gute tukirima bikamera, ni gute izuba ricengera kutwakira, ni gute imvura ikigwa iwacu hariho abantu bameze uko. Ariko Imana yaravuze mu majambo yayo ko yabishingiye igihe kandi kwitoza igatora umugeni wayo, hanyuma isi n'abayise bagasigara mu birori byabo bibi n'amagorwa yabo mabi. Ndakunda kubwira abantu, umuntu yiyumva afise méchanceté, ube gito, umuntu yiyumva afise ububi bw'umutima, inzigo, ikibi, ushaka witegure kubivamo bw'uko hariho abantu bakurusha ubu, hari n'abandi bamuzoba imyaka yose z'ubwoko. Birihutirwa guhagarika la méchanceté du cœur, guhagarika ububi bwito bw'umutima, kuko gusangira umugabane nabo, ndakubwiye hariho abantu bakurusha ububi babi rwose, babeneye inzigo ntiwigirishe wewe murayifise, akora ikibi atakinya namba. Dukwiye gusangira umugabane nabo uwo bwoko, birihuta kubavamo tugasangira umugabane n'umugwaneza Yesu Kristo. Wabyangira Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe hejuru. Wakira icyo Yesu yaraye, wakire n'icyo ariko arakora, wakire ububasha yadusigaranye, wakire n'ibimenyetso bizoguherekeza. Imana ikomerwe amashyi cyane. Yakoze Imana. Munezerwe ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru, munezerwe ko mutazoragwa bya bindi, mutazosangira umurage na ba bantu, munezerwe ko mwagiriwe imbabazi, nezerwe ko Yesu ari mu bugingo bwawe. Mwe mumviriza abumvira ibyo ntibizobakurikira. Haleluya. Ariko igituma bibakurikira ni uko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Icyo ni cyo gituma bigukurikira. Kandi n'ubwiza buratubwira ngo ibyiza n'imbabazi bizonyomamo, ibyiza imbabazi bizonyomamo. Nanjye nzoba mu nzu y'Uhoraho imyaka yose. Zaburi 23 umurongo wa 6 niko hatubarira. Imana ishimwe rero numva twosenga. Ijoro ry'umubuzima